Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana agarutse kandi ndabashimira ko muriko murabikora neza, abakoze subscribe, abakora like na share na comment kuri uru rubuga. Urubuga no babwira yuko ruzoza rubarabaha amakuru kabisa atari kwivumbi. Kuri uru rubuga rero ntabwo tuzana amakuru gusa kugira tuzana amakuru turonke views. Tuzana amakuru tubona yuko bikenewe, tubona yuko ari amakuru by'ukuri dufitiye ibyemezo. Ntabwo ari kurondera views gusa, tuba dutegerezwa no gukora ibintu tubona yuko bifise ibyemezo. So kora rero yo subscribe, like, share na comment, usharing iki kiganiro abandi bantu, na cyane cyane iki kiganiro utanguye kumviriza ugisharing abandi bantu kuko ngiye kubabwira ibintu bikomakomeye cyane. Uyu munsi turatembera tuje ku bintu biriko biraba muri aka kanya ubu tuvugana. Aya masaha muzi iki kiganiro nibaza ni mu masaha 10, saa 10 n'inusu. Ni inkuru ziriko ziraba. Uyu munsi ni tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru ngiye kuguhana amakuru y'ukuri ari ku rugamba. Turajana Minembwe ariko ahanini turibanda kuri Masisi. Ariko imbere yuko tujya kure kuvyerekeranye n'urugamba, reka tubanze tuvuge ku butwari bw'ingabo z'u Burundi. Dushitse ngaho twese tuca tugira ati sariyuti. Ku by'ukuri ingabo z'u Burundi nagira ndababwire yuko zirakora cyane kandi ku by'ukuri bantu b'Imana, turetse ibintu bya bindi twumva ku social media y'abantu bafise ibindi bintu byabo bashaka gushikako, ingabo z'u Burundi FDNB ni gisoda cy'umwuga kandi ni ntasubirizwa mu bindi bisoda. Uvyanka uvyemera, igisoda cy'u Burundi ni igisoda ciyubaha. Sinzi ko narigeze kushira kuri Facebook yuwanje cyanye n'abandi bantu barabibonye, mwarigeze kubona umugabo w'umunyamurenge w'imfura cyane ndabisubiremo, yitwa Sebakiyani. Ico gihe yari yaravuye za Amerika hariya aja kuba iyo ruguri wabo za Minembwe hiyo, abana n'abasoda b'abarundi, ariko arafasha abanyamurenge biwabo bari mu bibazo kunuku. Uyo mugabo yaravuze ku TV bita Imuhira TV, ariko araganira n'umumenyesha makuru w'ico kinyamakuru citwa Imuhira TV yitwa Emas Muhizi. Aramubwira ati kuvaho nakagendeye sindabona abasirikare bafise discipline nk'abasoda b'u Burundi. Ati mu mezi angahe tumaranye ngaha sindabona umusirikare w'u Burundi anywa itabi. Aho icyo yarashatse kuvuga niki? Kakandi murakazi. Sindabona umusirikare w'u Burundi anywa itabi mwishamba hari, yarabivuze. So duhe respect ku gisirikare cyacu. Ni byiza yuko nimba n'abanyamahanga bakizi aho igisirikare cy'u Burundi cyagiye kugarura amahoro hose, muze mumvirizaho cyagiye kugarura amahoro hose bagiru. Ntabwo ari babandi bagenda bakinyegeza mu bantu bagakerera bakagira gute. Ingabo z'u Burundi aho zigiye gukora ziba zijanwe n'umutekano n'amahoro. So ibyo bintu rero
ni ibintu byo kubaha, rumva, kuko burya igisirikare cy'u Burundi gikoze ibintu byiza, umuntu wa mbere akwiye kubyishimira ni twebwe, kuko ni ishema ry'igihugu cyacu, ntabwo ari bajya abanyamahanga bategerezwa, nimba babyishimiye bo birabatangaje, ngira ngo kuko sinzi nimba atabyo bari bazi, ariko twebwe abantu ba mbere tuba dukwiye kubaha igisirikare cyacu, kandi n'ibyo gikoze bikadutera ishema ni twebwe nyene Abarundi. Aho rero aho uzobona umusirikare hose uzugira ati saliyuti kabisa umusirikare w'igihugu cy'u Burundi FDNB. Ebanaho kabisa ntawe udukoreramo, ni ntasubirizwa igisoda cy'u Burundi. Ibyo ngira turabyumvikanyeho. So reka turabe tuti niki gituma intambara zibandanya gukomera muri Kongo? Kubera iki intambara zibandanya gukomera muri Kongo? Nagira ndababwire yuko iki kintu nzoguma ndakibasubiriramo, muze mubyihanganire. Ikintu ca mbere gitumye intambara zikomera muri Kongo suko ingabo za FRDC na FDNB na Wazalendo boba barananiwe gukubita zijya nyana zimwe. Basikudanganya, nta hantu FDNB yoshika hamango biyinanire. Twe turabakozi, iyo mvuze twebwe nuko bajya harimo bakuru bacu, batoyi bacu, abo tungana generation zacu, bose barakora ni fresh, urabyumva. Nta hantu dushika ngo akazi katunanira nazira nibinabaho. So rero ndasubiramo kubabwira ngo hariho abantu hariya, ni ukuvuga RDF, AFC, M23, ikintu cyonyine basigaranye kinaniza FRDC, iyo coalition ya FRDC FDNB kubakorera akantu, nuko inkinzo yabo basigaranye ni umunyagihugu. Nimubabwire muti tubabwire tuti namba mwiyemera va mu banyagihugu, muze tuje kuri tele tubomagurane urabe. Barafise ntibikunda, ntibashobora. Ingabo z'u Burundi nakubwiye ngo ni ntasubirizwa, subiramo ngo ingabo z'u Burundi ni ntasubirizwa. Nta hantu ntushobora kuzisubiriza izindi ngabo izo arizo zose. Number 1 ngabo z'igihugu cy'u Burundi mu bisirikare izani, umva, number 1 kuko ni ingabo z'umwuga. Iyo zitaza kuba ingabo z'umwuga ntabwo tuba tukiri ko turavuga sijui ngo za Minembwe, sijui ngo za wapi nuko ari igisoda cy'umwuga kigenda buke buke kugira ngo ibya Kayisari babihe Kayisari, iby'Imana babihe Imana. Urumva? Bagenda buke buke kugira ngo ibigenewe abene gihugu bironka bene gihugu, ariko ibigenewe inyeshamba nabyo bibona inyeshamba. Nta gufata iby'inyeshamba ngo biha bene gihugu. Icyo kintu mumenye yuko nibuke, ndasubiramo, nibuke buke cyane, kugira ngo iby'Imana tubihe Imana, ibya Kayisari tubihe Kayisari. Iby'abantu abanyagihugu basanzwe mu rugamba baronke ibigenewe abanyagihugu, ariko iby'inyeshamba nabyo bironka inyeshamba. Apana kubicanganya, nta kubicanganya. Niyo mpamvu ingabo z'u Burundi ni ingabo zagiye gufashanya nazo muri Kongo zigenda ntitwihute ko
abanyekongo mwaraye mubonye imyiyerekano yaraye muri Kongo, igoma bashikira Felix Tshisekedi perezida wabo, ahantu hafiswe nande ahantu hafiswe n'inkotanyi ku giti cyazo, yegere hariya faci beto what the fuck faci beto wabibonye? Hai ni buke tugende buke bajya umve bazokwiyonjorora biyonjorora. Reka rero mbanze ndabahe amakuru ahari. Murazi yuko nigeze kubabwira ku rugamba rwabereye ahantu bita Bibwe, ahantu bita Bibwe. Mu gatondo k'uyu munsi habonetse amakamyo 9 atwaye ibiziga bya RDF ahantu bita Kichanga. Amakamyo 9 yuzuye ibiziga y'abasoda ba RDF AFC M23. Ibiziga ndakubwira ngo ibiziga, imiduga 9, amakamyo 9 yuzuye ibiziga byahehe. Hamwe nigera kubabwira Bibwe, narahababwiye urugamba rwabereye, bajama bagakubitwa, barakubiswe, icyo bita gusokozwa. Barabasokoje kabisa, namba barabasokoje agacube, namba barabasokoje iki, ngira uko byari ko byari bimoye niko babisokoje, nabyo nzi nuko rero. Ayo na makuru ya mbere no babwira ku bintu byabaye. Hama nagira ndababwire yuko ingabo za FRDC muri aka kanya amaso yazo neza ari karaba muri Rubaya, nta birometero 8 bisigaye, bariko baraba muri Rubaya neza indani. Ariko sinzi nimba abantu mwumvise ijya ambiscade yabaye aha hitwa Karengana. Ambiscade yabaye, abasoda bari bagiye gutanga aba RDF M23 bari bagiye gutanga umusada kuri bagenzi babo bariko bagwanira ahantu bita Rubona Kabingo ja Ngungu centre, ibintu nk'ibyo. Iyo ambiscade yabereye Karengana. Ikintu cyabaye muze kumviriza ko baza kubivuga ya TV yanyu mukurikirana, ya TV yayandi mukurikirana, ntibaza kubibabwira kuko ni ibintu bikomeye cyane. Abahaguye reka namba ari Imana ibakira, namba ari Satani abakira ntabyo nzi, mugabo je nibaza yuko Satani arashobora kubakira kuko bapfuye n'ubundi bariko barabuza umutekano abanyagihugu bo mu gihugu c'abandi. Yego, bariko barabuza umutekano abanyagihugu bo mu gihugu c'abandi. So Masisi rero ayo makuru niyo nobabwira yuko uyu mwanya dushitse ku birometero 7-8 baraba Masisi, baraba Rubaya, muri centre ya Rubaya. Ariko kandi nobamenyesha yuko aha hantu sinobabwira 100% ngo hasigaye ngo amasaha 2 ngo duce tuhafata nkore inkuru zo oya, suko bimeze, kuko mwibuke Rubaya ntabwirimwo, ntabwo ari kambi ya RDF M23, oya si kambi, ni centre yimbwamo amabuye y'agaciro
ikoramwo abakongomani b'abasivile ariko baba bameze nk'abafashwe mateka n'igisirikare cya RDF M23. So aho ahantu hameze uko kuri cya gisoda cyacu muzi uko giteye, muzi discipline gifise, ntabwo ari ukugenda ngo utereye amabombe igipfa nababwiye ngo igisoda cyacu ibyo gikora bifata iby'Imana bikabiha Imana, bafata iby'Imana bakabiha Imana, ibya Kayisari bakabiha Kayisari. Ntibafata ibintu bigenewe inyeshamba ngo babihe umusivile, oya, bafata iby'umusivile bakabiha umusivile, iby'inyeshamba bakabiha inyeshamba, nicyo bakora. So rero naho Rubaya murumva sinoca ndababwira ngo mu masaha 3, kuko nababwiye ngo ikigwanisho cya nyuma RDF M23 isigaranye no kugwanira mu mugongo w'umunyagihugu, nukuvuga nukugwanira mu mugongo w'umunyagihugu. Hamwe urumva wewe uvuze ngo ngiye gukubita nkubite ikiba kibe, wosanga wakoze uruvangatiranye rw'ibiziga by'abanyagihugu n'abaki n'inyeshamba. So reka rero tuzoze tubaha nk'uko nyene mwumvise aya makamyo 9 bariko barayajana bayarungikaho bategerezwa kuyajana. Reka tuze turagenda buke buke nk'uko buke bizoza birisobanura. Nabibabwiye rero ntihagire umuntu yibaza ngo nje ngo kubabwira ngurumva ngo mu masaha 3 ngo turaba tuhafise. No, twende pole pole, twende pole pole njo mwendo. So rero nivyo nobabwira kabisa, nivyo nobabwira, ariko nongera ndabasaba ngo mubandanye mukurikirana Emotion Talent TV kandi mukomeze gukora subscribe, like, share na comment. Kandi muntu uri kurumviriza iki kiganiro, namba bumvirije iki kiganiro, raba umusangira ngendo wawe umwe ukirungikira canke babiri, uzobukoze akazi kiwawe. Tubandanye kurindira kandi twihanganye igisoda cha FRDC, igisoda cy'u Burundi, ivyo bariko barakora ni ibintu birimwo ubunyamwuga buhagije, birimwo ubunyamwuga buhagije. Abantu bakubwira ngo twabakubise, intambara zo kuri murandasi twese turazizi, twozigwana. Nubu no kubwira ngo Rubaya yafashwe, Masisi yafashwe, bitabaye tukaba twungutse iki? Tukaba twungutse iki? Urumva? Deka rero igisirikare cyacu n'icya Kongo byifatanije hamwe bikoresha ubunyamwuga bifise mu gutabara abanyagihugu b'abakongomani. Ciao ciao.